hinge tugaruka kuri iyo ntuze kuri iyo plus mbanani urumva rero kugira ngo ndayahaze abayanditse ico gihe ntabwo turamenya ukuntu ubwicanyi bwatangiye icyo bangaba bavuga nuko leta y'imicombero yakoze ikintu gita ikinamico izana abo bantu batangira kwica abatutsi n'abahutu hanyuma kugira ngo igisirikare kibone ukuntu cyahuka mu baturage kibice nibwo haza gupfa abantu bagera ku 300 ariko babonye impamvu umurundi wese yava kagera arazi ko kwigenekerezo rya 13 gituguto 21 gituguto igenekerezo rya 6 ndamukiza ari misi y'akaruhuko ntituruka kubera twabuze ico dukora ahubwo twibuka intwari zitangiye igihugu zigandagurwa n'abansi biterambere ry'u Burundi ariko hari umumenga yaribagiwe ni bake bibuka ko kwigenekerezo rya 29 ndamukiza twabuze umwami wa nyuma w'u Burundi uyu mwami yarakiri muto ariko yarafise imigambi rashe yo guteza imbere igihugu ciwe yagandaguye mu nyamaswa kwigenekerezo rya 29 ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972 afise imyaka 25 gusa izina ryiwe ni Ntare Senga Ndizeye Charles ewe Burundi uturara ewe Burundi ubiranda kuri urupfu rw'uyu mwami bwuguriwe ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwakozwe muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972 n'inyuma yaho abarundi benshi cyane cyane abize incabwenge bari cizere cy'igihugu c'u Burundi barishwe abandi bisanga mu buhungiro Sionda Jeme na subscribe dusimbire muri kahise tumenye ivyabaye mu ijoro rya 29 ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972 ni imyaka 50 iheze irenga kitatu yonyene umwami wa nyuma w'u Burundi agandaguwe uwo mwami yari afite imyaka 25 gusa kuko yavutse ku igenekerezo rya 2 Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 947 Ndizeye yari umwana wa Mwambutsa abangira icenge umwami yatwaye u Burundi kugera ku igenekerezo rya 8 mu Kakaro umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 966 ku igenekerezo rya 31 Myandagaro buca yimikwa yashikirije ijambo abarundi. C'est avec joie et émotion que pour la première fois je m'adresse à vous sur les antennes de notre radio-diffusion nationale. Kubona nshoboye kuvugana namwe ubwa mbere kuri mikoro ya radio yacu y'igihugu narakurikiranye n'umutima wanje wose ibihe byose byaranze ubuzima bw'igihugu cacu c'u Burundi narakurikiranye ibikorwa byanyu umubabaro wanyu wabaye wanje ivyishimo byanyu byabaye ivy'iwanje. J'ai été longtemps séparé de vous. Naratandukanye namwe bitewe n'ibyo nasabwe mu kwigishwa no gutegurwa kugira ngo nshobore kurongora kino gihugu cacu ariko no munsi ndi kumwe namwe mu gusangira ubuzima bw'igihugu cacu kubera mikro zi radio yacu shobora mbere no kwinjira mu buzima bwanyu bwa misi yose nagateka rero kuri jewe kandi niyemeje kugendera ibanga mwarumvise ko kuva ngaruka mu gihugu nahise ntangura akazi narakiriye abaserukiye imigwi itandukanye igize ubuzima bw'igihugu cacu harimo abanyepolitike abategetsi batandukanye abanyamadini abagwizatunga abanyeshuri n'abahinga mu vy'uburimyi bose ndabashimira ku bw'ubwitonzi no ku bw'ivyumviro byiza bashikirije hamwe n'ukuntu bitabiriye ibiganiro twagiranye badatinya kumbwiza ukuri inyuma yo kumviriza ivyumviro by'abanyagihugu bo kumugwa mukuru ubu ndiko ndategura kuzotembera mu ntara zose z'igihugu ariko nzobanza mpere mu turere twa Muramvya na Bubanza uturere twahuye n'ivyago nababajwe cyane n'amabi yabaye muri zo ntara yatumye amaraso aseseka byabaye ibiterasoni ku gihugu cacu cyari kizwi nk'ikigwa c'amahoro n'akarorero k'ubukerebutsi mu vya politike ndunamiye n'icubahiro abakozwe ko n'aya mabi
nkaba kandi mpojeje iyo miryango yabuze ababo. Byose twabikesheje umutima w'urukundo no gushigikirana kw'abanyamuramvya. Ndabashimiye cyane ku karorero mwatanze. Ndashimiye n'abanyagihugu b'ibubanza nabo nyene bashoboye gukingira igihugu banka gusubira mu kaga kazanywe n'abashaka guhungabanya igihugu bavuye hanze. Mwarerekanye nk'abavukanyi banyu bimuramvya kubumwe buzamaho mu Barundi bukuri bahagati y'umwami wao. Barundi kazi, qui est fidèle à votre roi, notre père à tous, fidèle aussi à notre vieil adage. Burundi ntibwigeze bugwa mu iteka kuri mwebwe Barundi kazi, mwerekanye ukwizera mufitiye umwami wanyu akaba se wanyu mu gutsimbataza umugani wa kera uvuga ngo Burundi ntibwigeze bugwa mu isanganya. Iteka kuri mwebwe mwiyemeje murahaguruka muvuga muti oya turiyamirije abashaka kudusambura. Amaze kuba umwami nubwo arafise imyaka mike yarafise integura igihugu categerezwa kugenderako. Ni miyo ntumbero kwigenekerezo rya 10 Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 666 yahinduye abashikiranganje bamwe bituma hapfuka icuka kibi hagati y'umwami n'umushikiranganje wa mbere Michel Micombero. Uyu mwami yashatse kugabanya ingufu za leta mu gushiraho ibisata bishasha Secretariat d'Etat bari kugendera ku mategeko yiwe direct, ariko Michel Micombero yarabimwankiye. Ewe Burundi uteye igomwe, imisozi ikisayangana nikwikiyaya gihungabana. Ewe Burundi ngira ndakuririmbe, ewe Burundi. Umwami yaciye akoresha radio mu guhagarika umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Dr. Pio Masombuko. Kwigenekerezo ryandwe mu Nyonyo umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 966 umwami yagerageje kuja ku radio kugira senyure leta ya Micombero, ariko igisirikare gifatanije n'ugwaruka rwari ruhurikiye mu ihuriro Jeune Nationale de la Révolution ntibabimwemereye. Inyuma y'indwi zibiri Ntare 5 yakoze urugendo rw'akazi mu gihugu ca Zaire. Nta na kimwe yinona yarazi ko ubutegetsi ari gwiwe azogarukira igihe ashakiye, ariko yarihenda cyane kuko Micombero yari afite imigambi mibi yo kumukura ku ngoma. Inyuma y'imisi ine gusa Micombero yatembagaje ingoma y'ubwami bwa Ntare wa gatanu. Kuyigenekerezo rya 28 mu Nyonyo umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 966 niho yatangaza ko Burundi busezeye intwaro ya cami havutse Republika. Yesu wakuwo mu mashoka y'inka, inyambo zawe zikwigina, amazi atemba inyoni ziririmba, bihayagiza ubutore bwawe. Ntare 5 yahungiye mu gihugu c'Ubudagi muri Ntwarane umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972. Wari umushikiranganje w'imigenderanire Artemos Mbananiye yakoze urugendo rwamushikanye mu gihugu c'Ububirigi. Hoteli yarayemwo yayihuriyemo n'umwami Charles Ndizeye. Uyu baraganiriye byinshi cyane ndetse baza barahura kenshi. Mu nyuma biciye kuri Simbananiye Ntare 5 yatumuye Kampala mu mubonano na Idi Amin, perezida wa Uganda. Umubonano wahavuye usubiza Ntare 5 mu gihugu c'u Burundi. Ekusanimana yakungabiye, ekusanimana yakungabiye. Mu gusubira mu Burundi Ndizeye yaherekejwe n'umuhungu wa Leopold Biha hamwe n'abasirikare b'Abagande. Indege ya Idi Amin imaze gusubira inyuma, Ntare 5 yurijwe indege ya gisirikare yambikwa minote ajanwa Gitega
apfungu cy'amaso. Kwigenekerezo rya 28 ndamukiza inama shikiranganje yari irongoye na Michel Micombero barakoranye kuri agenda y'umunsi kwari ukwiga ico bokoza ntare 5 nta kindi cyayivuyemwo atari kumucira ubwo gupfa kuko ku munsi wakurikiye kwigenekerezo rya 29 ndamukiza yarishwe abanje gucokorwa kuri uwo munsi umwamagandagurwa nka 2 z'ijoro haravuga ibitero bitari bimenyerewe ku butaka bw'u Burundi. Abahoze abagwanyi bikongo bitabamurere barateye biravuga ko binjiriye iminago mabanda kabezi na kanyosha ubwo babutangira gukwira hose. Aba bamurere ngo bagenda barica abantu ndetse ngo baragira ni Bujumbura. Ariko ibintu vyabaye guhera ku nama shikiranganje yo kwa 28 ndamukiza ntibitahuritse neza. Haravugwa ko aba bamurere wari umugambi wo gutanguza ubwicanyi bw'abahutu mu mugambi wagutse wa Artemo Simbananiye bise plan Simbananiye. Uwo mugambi ngo wari wo kugabanya abahutu ngo bakunde bangane n'abatutsi. Haravugwa ko abagera ku 300 baba barahitanywe n'uyu mugambi. Ibi bintu wahoze ari umushikiranganje w'imigenderanire Artemo Simbananiye yakomeje kwihakana. Bwabaye ku butegetsi bwa Kapiteni Michel Micombero uwavuzwe cyane atungwa gatoki ko ari we wateguye agashyira mu bikorwa ubwicanyi bwatangiye ku itariki 29 z'ukwezi kwa 4/72 ni Artemo Simbananiye. Ikaze mu kiganiro cyacu bwana Simbananiye kuvuga ko ari wowe wateguye ibyo bita gahunda Simbananiye yo kugabanya umubare w'abahutu bakava ku 85% bakamanuka wenda bakagera ku mubare wenda kungana n'uwabatutsi. Niyo mpamvu bakuvuga cyane. Tugize amahirwe turi muri studio urabyiyumviye urabivuga ku ikibwana Simbananiye. Urakoze cyane kandi ndashimira iyi BBC kuko yampaye umwanya kugira ngo nshireho umuco. Subwa mbere ndabyumva yuko izina rya Simbananiye rigaruka. Ndumva kumbura igituma iryo zina barikunda. Iryo zina rivuga byinshi kuko jewe nagiye Buraya mu 1957 navutse ku bavyeyi baborozi n'abarimye. Papa ntiyigeze atwara ariko kubera ishaka ryo kwiga nabaye wa mbere hariya muri seminari yo imugera. Hanyuma kubera ubwenge Imana yari yampaye ndagenda muri filozofi kwiga filozofi ari Burasira ndaheza mbu wa mbere. Niho rero baca bamba buruse yo kugenda kwiga mu Bubiligi muri Université Catholique de Louvain. Hanyuma maze guheza ngenda kwiga le droit hariya muri Sorbonne. Mvuyeyo nagize amahirwe yo kuba umuntu mukuru muri iki gihugu cy'u Burundi. Narabaye secrétaire d'État à la justice, narabaye ministre de la justice, narabaye procureur général de la République, narabaye ministre des affaires étrangères de la coopération, narabaye ministre de l'éducation nationale, narabaye ambassadeur aux Nations Unies, narabaye mbere na président du conseil d'administration du PNUD. Narabaye rero no muri OIWA narabaye na président du conseil d'administration de l'université. Rero jewe ibyo bibanza byose nibyo narabironse kandi urumva je nari umuntu w'ishaka. Igibanza cyose najamwo narakorana ubwira avuga ngo Place Simbananiye kandi byinshi ndakubwire n'ababivuga harya. Hari igitabo cha Jean-Pierre Chrétien babisomamwe nanje naragisoma. Hari byinshi birimo, hari byinshi bitari byo mugabo ntacu ibyo yashizeho ubakiriho araheza akabiskosora. Icambere cyo ndakumenyeje ikintu kimwe nuko iyo Place Simbananiye barayitirira Ndayahoze, sibyo? Barayitirira Ndayahoze na n'umupfasoni wiwe Rose Ndayahoze arayitirira umugabo we Ndayahoze. Ariko Rose yatubwiye ko muri 68 yasabye audience ajya kubonana na President Micombero
amubwira ibyo amubwira iyo place Mbananiye yuko ihari yo gutsemba abahutu. Ndayahoze ari mu bantu ba mbere bishwe. Ntabwo ari Ndayahoze, Rose aravuga wowe place Mbananiye kandi Ndayahoze yarayibonye na Micombero yarayibonye ayimugezaho. Reka icyo ni kinyoma cambaye ubusa. Ninge ndakubwire rero. Baravuga yuko Ndayahoze yanditse ayirungikira President de la République. Hanyuma niyo ngo muri iyo raporo aravuga ngo muri iyo raporo yavuze yuko ngo hari akagwi kavuga ibyo kwankana ngo hagati y'abahutu n'abatutsi. Hanyuma ngo abiha ngo Micombero. Hanyuma ngo rero amubwira yuko nawe nyene basubira kumwica. Ariko bavuga rero yuko yanditse ngo itariki 18 z'ukwezi kwa kane mwaka w'1968. Ibyo ndagira ndakubwire yuko icambere cyo Ndayahoze si Imana kandi naje si Imana. Ibyo yanditse byose sukuvuga yuko ari ukuri. Tubwiriza kubitohoza neza. No, ngira mbere nsubira kuri Ndayahoze. Ndakubwira gatoye mugenzi, kuri Ndayahoze. Ndakubwire mugenzi. Iyo tariki avuga yuko yatanze raporo. Jewe nari mu munyororo hari ingozi. Jewe napfunzwe na Micombero mu kwezi kwa11 umwaka w'1967. Uzirike Yawangoboje gatoye harya nari Gitega maze intuca zitatu amahinga atatu ndiko ndagira ngo ubutungane bukwire hose. Ibujumbura bacu bavuga ngo we nyakuba Micombero ngo aragutwaye igihugu ngo huko yavuye Muramvya agenda Ibururi agenda tega ngo none agira agenda Ingozi. Avuga rero ngo aragutwaye igihugu ni atteinte à la sûreté de l'État. Niho rero baciye bamfunga muri Novembre 1967. Banshira hariya ku mpimba hewe. Habashira no mukasho. Urazi nicigwa umunsi twaronse umwanya nzokikubwira. Nari umushikiranganje w'ubutungane. Arankura aca mfunga. Hanyuma muri cyo gihe aragufungura gusubiza muri guverinoma. Reka ingenda kubwira yaramfunze umwaka wose urenga umwaka wose gushika muri Novembre 1968 kuko Simbananiye ni yari. Ako icyo vuga Simbananiye nuko nyuma waje gusubira muri guverinoma nibyo byarabaye wasubiye muri guverinoma. Urumva rero hinge tugaruka kuri iyo ntuze kuri iyo place Simbananiye. Urumva rero kugira ngo Ndayahoze aba yanditse ico gihe. Urumva ntivyumvikana mugenzi. Ingozi yanditse ico gihe ariko suvuga Ingozi yo ntara sukuvuga ko yateguwe Ingozi yo ntaronka Dr. Nahimana yari umuhutu ngo amvure. Ndayahoze ntabwo avuga ko yateguwe muri 68 68 nibwo yasabye audience kwa Micombero arabimumenyesha. Jewe rero nari mu munyororo ayo audience sindayazi. Wabiteguye mbere? Nabiteguye hano ntuze barya bavuga yuko ngo nabiteguye ngo n'umunyeshuri aho rero ndakubwire ni kinyoma cambaye ubusa. Ndakumenyesha ikintu kimwe harya bariko baragerageza gufondafonda babikura muri ico gitabo ca Jean Pierre Chrétien kuko amamandone hinga ndakubwira iyo pladata iyo prasiji isi wanje. Icambere cyo urumva ibyo Ndayahoze avuze ngo ni itariki 1968. Reka ndakubwira ikindi naco citwa Pourquoi ikinyamakuru cyo mu Bubirigi cavuze ngo iyo plan yatanguye muri 67. Hanyuma ndakubwiye Meproba yayifashe ngo muri 73. Hanyuma abo rero Meproba naye iciravuga ngoya ngo ahubwo yatanguye muri 63 ngo kubera yuko yari plan ya Muhirwa na Zeno Nicayenzi ngo bafashwe na Ntiruhwama. Umve rero iyo bakwegera
kubera iki bakwegera iyo kuko bagira bati tudakwegeye iyo Simbananiye yari mu mashure ntitwoshobora kubona ingene tumwomeka ko iyo plan buretse ko tubwana Simbananiye ibyo yavuze ari mu mashuri turabigarukaho turanafite n'ibyinshi tugomba kuvuga reka twumve ibyo ibindi abacika cumu bakurega ivyo bintu rero byose by'amadrapo yo muri side iyo biyo muri side abantu barapfuye tugomba kumenya rero ni bande babiteguye bari bagambirije iki ntushobora kunsobanura ko ibintu byabaye muri side uco bifatana n'umwana w'umwami ari Gitega muce mumwica kugira ngo mukere confusion ngayo maradiyo bavuga ati n'abacanzero umwana w'umwami yazanye ngo n'abahutu baje gutera ngo fata Burundi ngo ngabo bamujiri ibintu byazo kuri radio ni ibintu byarateguye byo gutera gusa uruhumyi mu banyagihugu ntibamenye ibyo ari byo abantu ntibahunge urabyumva bwana Simbananiye ibi ngibi byose biravuga ko byari muri gahunda yawe wateguye umwana w'umwami ni wowe wagiye muri Uganda kumusaba kwa Idi Amin yari yahunze azi ko nta mahoro afite uragenda uramusaba baramugarura baramugandagura bwana Yusufu ndagusabye ikintu kimwe tubanze duheze icambere kuko singomba yuko hagoma confusion icambere cyo nakubwiye yuko amatariki iyo bavuga plan ntahuye cyo ni kimwe icakabiri ibiri data muri yo rapport baza barungurako pourquoi pas niyo yatangwe kuvuga ndayahoze ntigeze avuga ngo muri yo plan ngo muri iyo kete yuko kwari kuringaniza abahutu n'abatutsi ibyavuzwe ni pourquoi pas muri ico gitabo biriho niho bavuze ngo bagomba yuko abahutu n'abatutsi ngo bangana ibyo nta byari kwa ndayahoze icakabiri naco hari umwavoka yitwa Jacques Cherekens we yaravuze ngo nawe yavuze ngo ni egalite ethnique niwe yongera ko ikintu kimwe kabatiye ko ari umunyamahanga ko ari umuzungu ko ari umushakashatsi ariko yandika amateka hari icupfa nawe ntacyo dupfa mugabo hinge ndakubwire ibyo yashizemo hari byinshi birimo umuntu agombye kuvomamwe aravomamo ubundi yitwa avuka Cherekens urumva yavuze ngo iyo plan mbere ngo yamenyekanishwe na Simbananiye ngo muri banke yatanze muri 67 hari y'Ibujumbura ibyo navyo ni kinyoma hanyuma ikindi bakuramwo niyo Karapuyo nabo we arongerako ni kinyamakuru cyo mu Faransa naco arongerako ngo ingene byari gushoboka rero uwo nawe azanye rokoma ingene byoshobotse ngo nukugwiza injustice kugira ngo abahutu ngo bashavure ngo nukugwiza amakudeta ngo kugira ngo tubite ku bahutu ngo hanyuma nukwera imina no gukuraho micombero ingene ndakubwira ikindi naco hariho Paripe Hutu nayo yongeye ku ibindi bintu yavuze ngo iyo plan ngo Simbananiye wenyene yayikoze ngo harimo micombero hakaba shibura hakabamo yanda hakabamo na Simbananiye turabisubiraho byose biraza oya biraza abagize rero iyo plan urumva noneho ngo Simbananiye wenyene ni bangahe uwe ni Gahutu Remi yabivuze kubwira rero yuko iyo plan ntiyigeze ziba namba na gatoyi kandi biravye neza nukudendekanya none bituma biranditse biri kuri Google biri kuri internet ntabwo ari wabikoze nyaguhezagirwa hiye nakubwira ibyanditswe muri Google ibyanditswe muri Facebook niwe ubitanga urumva icanditswe sukuvuga yuko ari ukuri uko icanditswe jewe mvuga ko ari ukuri ni Bible buretse gato yego cyane ikibazo nani nkubajije ntukinshubije ariko ubwo ushaka kuvuga ibyo mu Bubirigi reka twumve gusubiza neza reka twumve ibyo mu Bubirigi ibyo wavugiye mu Bubirigi uvugana n'abatutsi b'abanyarwanda ubwira ko udashaka reka tubyumve umugabo yitwa Simbananiye Artemo ari mu Buraya ari kuganira n'abandi basore bangana b'abatutsi b'abanyarwanda bavuga ukuntu byabagendeye we yarababwiye ati ibyo twebwe ntibizoshika mu Burundi ati twemeze ishuri nja mu Burundi icyo nzokora nzogira uko nshoboye kose kugira ngo abahutu n'abatutsi tungane ni ukuvuga yuko abatutsi mu Burundi ari 14%, abahutu ari 85 kwijana. Simbananiye umugambi wiwe wari wo gucemba akagira jenoside yo kumara abantu bangana n'ibice 70%
kwijana birenga ibice 70 kwijana by'abahutu bagomba gupfa kugira ngo abahutu bangane n'abatutsi amaporusantage angana na 18 n'uwo mugambi wari uhari. Dusubire gato kuri Simbananiye kuko Simbananiye ibivuga aho yavuze ko azagabanya umubare w'abahutu yabivugiye he? Ibyo bintu yabitangiye akiri umusore ari Buraya ari kuganira n'abandi basore b'abatutsi kandi muri bo haribo bamwe biteguye umunsi habaye Tribunal International bazoza kubishinza kandi uravye hariho abantu bavyanditse babisemerera warabonye hariho nk'umudamu we yabye document yitwa Céline Cosette yaravyanditse abavyerekana neza n'umuntu yoja muri Google akandika iryo zina ubu kundi yanditse neza document. Hariho umugabo w'umuministre yitwa Martin Ndayahoze muri 68 yarandikiye Micombero amubwira iyo nkuru yaciye yita ko ari place Simbananiye yateguwe kumara abahutu bose. Urumva yuko ibintu byabaye muri 72 nta kuvuga ngo habaye ngo bikurikizo ya leta yateye kugira ngo abantu wari umugambi wari wateguwe neza bitonze 72 niho bawushize mu ngiro maze ibyo bakoze isi yose yarabyumvise n'itashatse kuvuga ariko yaramenye byabaye mu Burundi ko habaye genocide y'abahutu. Bwana Simbananiye icyo ndashaka nuwo nguwo ibyo ayo magambo ngo niyo wavuze ubiga mu Bubiligi n'icyo wavuga igihe wari umunyeshuri. Reka wewe uravyumva yuko ari rementanya. Ubwa mbere baravuga ngo abasore ngo bangana ngo mbere ngo bariteguye kuzowishikiriza abo ni bande. Urumva jewe komisiyo umunsi urukiko rwagiyeho bazigaragaza babivuge batanga ubuhamya bw'ibintu bavuze barahari mu Burundi ubu ntabwo bashobora kwigaragaza nabo mu Burundi mu Burundi kuko tuvugana nawe no bavuze yuko muri ico gihe nari umunyeshuri hariya mu Bubiligi avuga rero ngo abasore ngo twaganiriye b'abanyarwanda iryo ni rementanya ngo abanyarwanda ntavuga n'abaribo umunsi commission d'enquête internationale yaje canke le tribunal de pénal international ku Burundi nukuri jewe ivyo ndavyifuza kugira ngo ikinyoma gikubitirwa habona. Abo rero ariko aravuga ngo 70% ngo gwira bagabanye Ndayahoze nivyo bavuga data iryo kete jewe ntemera iryo kete nivyo ntibirimwo ukari kugira ngo 70%. Abantu rero baza barangura kandi uyo mugabo sinzi wari we ariko ndamubabariye azaravuga ngo Serine n'umucika cumu umucika cumu urumva na hari umucika cumu kandi vraiment ambabare yuko ari umucika cumu kandi Imana ihabwa icubahiro yuko yarokotse. Reka rero ntazara kwegera ko hari iyo enquête izoba. Urumva Serine Cosette uyo nuwagize ibyiwe hari Pierre Jacques nawe yagize ibyiwe uwo no mu Bubiligi ntazaramwira ngo Google Facebook ibintu gutyo ngo ni Biblia ngo ni jambo ry'Imana ibyo sibyo ndabihakanye umbe ndakubwire Jebyo bavuga byose nta na kimwe babwiye ngo iyo place manani nta na kimwe bonyereka aho navyanditse nta na hamwe bonyereka aho nabivuze nta na hamwe aho naho bavuga ngo banke nibindi nta n'ikintu cy'igikorwa action nigeze ngira. Abo rero nabaza baragira ahubwo ayo no yitirirabo ayo ma plan yabo kuko yaba ari plan wanje simba ndiko ndavuga ngo amatarika adahuye ibintu bidahuye muri iyo plan ibintu umuntu azarongera. Tubwire ukuntu wagiye muri Uganda nari nakubajije mbere ntiwansubiza ukuntu wagiye muri Uganda gushaka umwana w'umwami. Nta na kimwe nukuri nza kutakwishura ahubwo no kugira ngo kimwe ndacishura kwacu. Umwana w'umwami Karondizeye niko yara muri 72 mu kwezi kwa gatatu yavuye mu Bubiligi acagenda muri Uganda. Muri Uganda rero amaze gushikayo Idi Amin Dada acaramwakira kuri State House hariya Entebbe amwakira nk'uwoba akiri umukuru w'igihugu umwami w'igihugu cy'u Burundi.
niho charge d'affaires wa hariya yitwa Pierre Nkundwa ngira aracariho yaciye abwira Micombero ati biracitse hano Idi Amin ariko arakira ndizeye nk'umwami ati rero hanyuma rero bacu barambwira nari nkiri buraya naye nagiye muri commission mixte entre la Belgique n'u Burundi hanyuma muri ico gihe president w'u Burundi arambwira ati genda uvuge neza yuko atakiri umwami w'u Burundi niho